ndiko ndigisha ikintu cyitwa ukwizera kuri musi kugeragezwa, faith under test. Yesu Kristo yarabivuze mu gihe cyanyuma hazoza ibintu byinshi bitugerageza. Mugabo igikomese biriko biraza ni interpretation mfise. Iyo interpretation nayo ifasha ko interprete biko biraba nukuri. Ukuri guhisho. Imana kimwe cyane. Hano biri kuratubwira ngo kugira ngo dushira ubwana ntituzongazongeshwe n'imipfunda. Igihe umuntu ari umwana kuri CANAAN TV mumerewe neza cyane, amahoro ya Kristo ari kumwe namwe. Turanezerewe gusubira kubana namwe kuzi Imana Clovis muri kumwe. Kunda gutangura dusenga, reka n'ubu dusenge atari mu buryo bw'idini ariko mu buryo bwo gushobora nyene gushimira data kwaza kudufasha. Data turagushimiye cyane, turaguhezagiye, uri mwiza, uri mwizigirwa ku ijambo ryawe, wa muri kurikirana kugira ngo igihe cyose rishike ukariteramira. N'uyu munsi turagushimiye ko uza guriteramira ukarishisa mu mitima y'abantu, ukadufasha gupikinga kuvuga ivyimviro nyakuri byo bikwiye ku muntu wese. Ndagushimiye ko umuntu wese atwumviriza za gufungura kandi agahaga agashira no mu ngiro ivyo yumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Faith under test niyo série dufise ukwizera kuri musi kugeragezwa. Mu gihe cyanyuma nabivuze Bibiliya ivuga kubera amaseri argencisha ngo nyene nkavuga ati twaravuze gutya. Bibiliya ivuga ko umugororotsi azobeshwa no kwizera. Bibiliya ivuga ngo umugororotsi azobeshwa no kwizera. Birumvikana Satani nawe aravyumva nyene, ni ikintu cyambere testinga nuko kwizera. Nje gituma tushe tumwe tugira ngo dushikire. Ndaza kubereka ingene umwasi ikintu azoba ariko inyuma ndabisubiyemwo no kwizera. Ariko kandi muri no misi ya nyuma ikintu Satani ariko kandi gikomeye cyane nico no kwita impwemu y'ubujyajya, impwemu y'ububeshi. Impwemu y'ububeshi ico no kwita umuti wayo ni yindi capacity yo kumenya ukuri. Muri no misi ya nyuma kimwe mu bintu ugomba kumenya udakekeranye nico bita ukuri. Kubera iki arico no kwita ubujyajya. Ubujyajya nico no kwita ububeshi. Sata Bibiri mwitango niwe se w'ibinyoma. Agamije kukumvisha ko mu rugo rwawe bigiye kwanka, agamije kukumvisha ko amafaranga bigiye kwanka. Bisaba umuntu afite capacité ya compréhension y'ukuri. Ico no kwita réponse inyishu tugomba gutanga muri no misi ya nyuma turimwo nico no kwita ukuri. Ugomba kumenya ukuri gushika ku rugezo rwaho wumva ati jewe vraiment ndi ku matanguriro mazima. Manchime cyane narabivuze. Umwami wacu Yesu Kristo aragahezagirwa cyane. Yagiye atubwiye ngo muzomenya ukuri kubaye kwidegembya. Mwibaze ko yavuze kubera iki? Ni kubera cyo no kwita the spirit of deception. Hari impwemu y'ikinyoma iriko irakora muri no misi ya nyuma turimwo. Impwemu yo kubesha. Satani n'umunyabinyoma. Abantu bose rero benshi baremeye, benshi barafukamye, benshi baramuciriye bugufi. Uzawumva umuntu umwana w'Imana ngo ndagwaye. Okay. Ndakenye. Sawa. Vyanse. Mu Burundi nta kigende, amafaranga n'ibipapuro. Abagabo bakino gihe n'abayescrew. Nubwo bari vyagushikiye, ma sœur, nagira nakumenyeshe ko mu nda yawe hoba haravuye umwe mu bantu abazoza gutorera inyishu vy'ingo hano ku isi mu izina rya Yesu Kristo. Gumana ukwizera. Gumana ukwizera. Nico no kwita nicigwa nako navuga ngo ukwizera kuri musi kugeragezwa nico cigwa dufise. Ibintu bigiye kwanka ninde yabikubwiye? Nico biti mwe mu bujyajya iriko irakora. Ibintu bisigaye bigoye ninde yabikubwiye ga mon frère ga ma sœur? Nico Imana bajije Adamu na Eva. Ninde yabikubwiye? Nakubonye ndinyegeza kubera ninde yabikubwiye ko wambaye ubusa? Ninde yabikubwiye nakubonye ndinyegeza kubera ntambaye? Ninde yakubwiye ko wambaye ubusa? Hariho another spirit. Hari yindi mpwemu. Ni mpwemu y'ikinyoma. Satani yaraje deception niyo yatumye Adamu na Eva bakoroka. Impwemu y'ubujyaji, impwemu y'ububeshi yaje kubahenda. Yaje kubahenda ko mu Burundi bidashoboka. Yaje kubahenda to umugabo wawe ninge nameze nta kizovamwo ntibizogenda neza. Hallelujah. Spirit of deception. Hallelujah. The same also mwitongo mu bugaragwa. Satani yaragarukanye mu y'ubujyajya kuri Yesu. Aza kumubwira ati hey ubibona gute? Ati ndabibona gute biki wewe? Hari ikintu canditse. Hallelujah. Utegereza kuba umuntu ari stable mu vyandiko. Utegereza kumva
ndakubise icyo no kutubusizi bw'amanga mu byo wizera urazi kandi urazi neza. Imana kimwe cyane ndabizi ko nakize muri Kristo Yesu. Nubwo ingwara bombwira ko abantu 77 nubwo bombwira ko la sauve capal wamenda. My name is David, nitwa David. Nubwo bombwira ko ari umuntu yitwa Goliati yagwanye intambara kuva mu buto bw'iwatozwe intambara, jewe Imana iwacu narasomye ko abantu yavuze ngo izo biri kumwe natwe gushika ku mpera y'isi. Narabisomye narabibonye. Ati mwana isubirire muhiru yatojwe intambara kuva mu buto bwiwe uraraba ntuhasiga amenyo. Atabimenye uri kuravuga n'amenyo nyabaki. Nopfuma nasiga amenyo hakwihanga ryo wacu ricokogwa. Ene data iraba uyu munsi ngene imiryango tuva mu icokogwa. Ngo muri no misaro bukene ninda bayabikubwiye. Ntituvuga twisunze ibyo tubona, tuvuga twisunze ibyo twizera. Bese rero ko barakorera munsi imwe ma deception ni mwe mu bujyate umugwanizi. Ugomba kugera ahantu aho ufise ukuri guhishuwe. Kadusomye byandiko bimwe bimwe. Haleluya. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 14. Haleluya. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 14. Mumerewe neza ndabizi. Holy CANAAN TV. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 14 havuga ngo kugira ngo dushire ubwana nituzungazungishwe kaduhere hejuru gato. Abanyefeso 4:13. Goodness of God muyaga ntutworohe vrem. Kugezaho my God. Kugezaho tuzoshikira kukugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Bene data mwumvirize, ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Icatumye les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs bashigwaho ngo kwara kugira ngo bafashe umwana w'Imana, bafashe umuntu hano kwisi, bafashe umuntu yize Yesu Kristo kugira ngo ashobore kumenya, kugezaho twese dushikira kukugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Ntegereza kugira hano numva nzi neza Kristo. Ige mfise kumenya neza Kristo, mfise ubushizi bw'amanga nk'ubwo yari afise. Aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no kurugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo. My goodness. Kugira ngo dushire ubwana nituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose n'inyigisho z'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Uburyo bwinshi bwo kutuzimiza n'inyigisho zabo bisigura iki? Ni ibyigisho isi yigisha. Ningenere sito abantu benshi uyu munsi bacitse, abantu benshi bafata ama situation bibajije ku ma situation, bafata ama decision kubera ama situation barimwo. Abantu benshi afata ingingo yo kurongorwa n'umuntu kubera araba ibintu mu Burundi ngene bimeze, agaca avuga ati ko ibintu mu Burundi bimeze gutya ifo ko ndongorwa no mu diaspora. Sindavyanse ntangora nirimo. Sivyo bene data, mugabo ni wari ukwiye gufata ingingo y'uwo muzoja muri fiançailles kubera ibihe. Wari ukwiye gufata ingingo y'uwo muzoja muri fiançailles kubera Imana yakubwiye ko uwo muntu azovyara umucunguzi. Oh haleluya. Nubwo afise inda Yosefu gumaho ntawuje utegereza kubana nawe. Imana kimwe cyane. Si kibazo cyuko Maria afise inda, ni kibazo cyuko Maria hari ivyo yavuzwe ko. Bene data genda bizi vyari kukugora nawe gutora umugore afise inda. Muga kuko ari vy'Imana yari yabonye ko ari vyiza cyane. Ndiko ndigisha ikintu cyitwa ukwizera kuri musi kugeragezwa. Faith under test. Yesu Kristo yarabivuze mu gihe cyanyuma hazoza ibintu byinshi bitugerageza. Mugabo igikomesi biriko biraza ni interpretation mfise. Iyo interpretation nayo ifasha ko interprete biko biraba nukuri. Ukuri guhisho. Imana kimwe cyane. Hano biri kuratubwira ngo kugira ngo dushire ubwana nituzungazungishwe n'imipfunda. Igihe umuntu ari umwana avuga ibintu byose abonye. Igihe umuntu ari umwana ivyo yiyumviriye n'ivyo avuga. Abonye kwisoko ibiciro vyaduze ategereza kurondera umugenzi we akabimubwira no umwana. Kuba vyaduze nivyo. Mugabo simvuga ivyo nabonye. Imana kimwe cyane. No. Amen. So nabivuze kigwanisho tuzoba dufise mu gihe cyanyuma gikomeye cyane nico no kwita the knowledge of truth. Connaissance de la vérité. Nico kigwanisho cha deception.
nico kigwanisho cyonyine ushobora gutsindisha bire bihe bya nyuma turimo. Ukumenya neza guhishuwa ukuri ufise. Ukuri ni iki? Ukuri ni vy'Imana yavuze. Ukuri si ibintu vyo. Ukuri hari umuntu akubwira ati mukozi w'Imana ndagwaye none ndeke kubivuga. Angoreka nivyo ngo none ngo sukuri ntubona ko ngwaye. Ukuri sibijya sikujya ko numvuze ko ngwaye kubera ingwara yaje. Ukuri ni gihe mvuze ivy'Imana yavuze. Ukuri ni gihe ndiko ndabona ivy'Imana ibona. Mana kimwe cyane. Akandi kagira kabiri nico no kwita the spirit of fear. Mwemu y'ubwoba. Niko kandi kantu Satana zo kwenjecta ariko ari injecta mu gihe ca nyuma. Imana kimwe cyane. Bene ndasize ko maze kubibona. Reka dusome Timoteyo wa 2 gice ca 2:7 natukurirwa twasoma avuga ngo ntitwa umwemu w'ubwoba ariko twa umwemu ubwenge, umwemu wa sound mind, power, twawe umwemu w'umwidegemvyo. Imana kimwe cyane ntitwa umwemu w'ubwoba. Ico utegereza kukimenya kuva tuje muri Kristo Yesu. Utegereza kumenya ko ari umwemu nahawe ubushobozi, nahawe umwemu iva kuri data. Haleluya. Nakiri biva kuri data. Nakiriye byose vy'Imana. Imana kimwe cyane. Imwe mu kandi kantu k'ubujyajya Satani azozana mu bigeragezo nico no kwita ubwoba. Sinzi ko maze kubibona bene data. Harugiye na telefone isona ukitega ko ari inkurumbi. Haro n'igihe umuntu adodoro gaca witega toninye n'inzu. Akantu kose ugasanga akantu kose kabaye. Umwana wawe bagutelefone ukavuga ati yo ati wa mwana ati abaye iki? Ugasanga systeme yose tugize ni systeme y'ubwoba. Imana kimwe cyane. Bibiliya irerekana ikintu gisinda ubwoba. Bibiliya irerekana ko ikintu gisinda ubwoba ari urukundo. Reka dusome cyane ko kimwe kiri muri Yohana wa mbere 4 murongo wa 18. Imana kimwe cyane. Yohana wa mbere 4 murongo wa 18. Haleluya. Yohana wa mbere 4:18 havuga ngo nta bwoba buba mu rukundo ariko urukundo ruhinguwe gwirukana ubwoba kuko ubwoba bugendana n'igihano kandi ubufise ubwoba ntarahingurwa mu rukundo. Ahantu hari ubwoba ngo haba hariho n'igihano. Igihe cyose ufise ibintu utinya mon frère witegure guhanwa. Uhanwa n'iki? Uhanwa n'amaprincipe. Mana shimwe cyane. Haro de principe ziguhana. Haleluya. Rero Bibiri tubwira ngo iyo urukundo ni kimwe mu bintu bituma please urukundo ni mwe mu bintu bituma dushobora kunesha icyo no kwita ubwoba. Imana kimwe cyane. Urukundo rutuma tunesha ubwoba. Kubera iki? Iyo dukunze Imana cyane. Haleluya. Iyo dukunze Imana cyane hari cyo no kwita ubushobozi buhingurwa muri twebwe. Iyo dukominiya n'Imana tugiranira ubusabane n'Imana hari cyo no kwita ubushobozi bw'Imana burahingurwa muri twebwe. Please dukunda Imana cyane twiro twuva bwa bwoba ntibusubira kuronka aho buja. Imana kimwe cyane. Kubera iki? Ugukunda Imana kurahishura icyo no kwita iyo ukunda umuntu wumva uwo muntu mufatanye. Imana kimwe cyane. Haleluya. Please iyo ukunda Imana wumva umengo umuntu murafatanye cyane. Iyo ukunda umuntu wumva uwo muntu umenga murafatanye cyane. Haleluya. Wumva umenga murafatanye cyane. Praise the Lord. Iyo ukunda umuntu umenga murafatanye cyane. Iyo ukunda Imana haragera igihe ukumva umenga we n'Imana mwacitse ikintu kimwe. Kubera ko kungena iyo union ubwo bumwe buza guca butuma bumva utuje utekanye. Imana kimwe cyane. Kubera iki? Kubera union, kubera communion, ubusabane butuma bwa bwoba Satani azana kuntera. Kubera ikintu cabaye nza numva Imana ari nini muri jewe. Kubera iki? Ubusabane dufitaniye nayo. Ubusabane dufitaniye n'Imana buzamura muri jewe confidence, buzamura muri jewe conviction, ukwiyemera, buzamura muri jewe umutekano. Ni nk'ubu noba ngumana na president w'u Burundi. Uko tugumana na president w'u Burundi niko numva ko atakintu na kimwe conkorako. Kubera iki? Ndumva ko tugumana nawe. Ndumva ko ngendana n'umutegetsi akomeye cyane. Nyene icubahiro turagumana. Uko tugumana na nyene icubahiro hari ibintu bimwe bimbonye bishobora kuvuga ati nimwegere. Kubera iki? Kubera nkundana na nyene icubahiro. Haleluya. Hari ndiko navuga nyene icubahiro data. Urukundo ruhinguwe gwirukana ubwoba. Hatari urukundo hari ubwoba. Hari ubwoba hari igihano. Imana kimwe cyane.
akandi ko kana ko navuga kamwe mu kantu satani azozana cyane nico no kwita ubwoba Imana kimwe cyane ariko twabonye ko urukundo nico no kwita ikigwanishwa gihagarika ubwoba. Urukundo ni ikigwanishwa gihagarika ubwoba. Urukundo nasiguye urukundo dukunda Imana kimwe cyane. Communion ni Imana. Haleluya. Gukora ivy'Imana yantumye. Gusenga, gusoma ijambo ryayo. Uko ni urukundo dukunda Imana. Uko nkunda bene data niko ntangura kumva atabwoba mfise. Imana kimwe cyane. Kubera iki? Igihe cyose umuntu adakunda bene data atangura kugira icyo no kwita confusion, ubwoba. Aragira ubwoba. Umuntu adakundana abafise ubwoba. Gukundana naho bisigura iki? Gutanga ibintu gusa. Gukundana no kumenya neza data. Igihe cyose ndiko ndaronka kumenya neza data, ndiko ndaronka urukundo rw'Imana. Ndiko ndamenya urukundo rw'Imana. Ndiko ndamenya icyo Imana isobanura ku buzima bwanje. Imana kimwe cyane. Haleluya. Sinzi ko twongera ko gato kandi ka definition gato muyaga ntiwigeze tworohera hamwe namba faith, ukwizera nukuba buzima. Imana kimwe cyane. Imana yaguhamagariye kubaho kandi twe twakavuze mu kigwa giheze. Ukwizera no kubaho ubuzima Imana yaguhamagariye kubaho, ukora icyo Imana yaguhamagariye gukora. Ukwizera si kwizera ivy'Imana gusa, si kwizera Imana gusa ugacuja kujya kandi kagira kabiri. Ukwizera nico no kwita ina comfort, ni confort intérieur, ni ico no kwita zone de confort mfise imbere. Imana kimwe cyane. Ni confidence mfise, conviction mfise y'iki Imana yantumye gukora. Uko no kwizera igifise conviction total. Imana kimwe cyane. Do not see the result and you need confidence. Hallelujah. Imana ni kwirara ivyo umaze gukora, iri kwiraraba ico no kwita umutekano ufise mu vyo yagutumye gukora. Ikwiraba ngene utekanye uvuga ati binyene n'ivyo Imana yantumye gukora. Imana yantumye ndi umwana w'Imana. Confidence mfise ko ndi umwana w'Imana. Uko no kwizera. Haleluya. Ukumenya mfise ko atakintu na kimwe gishobora kumuhagarika. Uko no kwizera. Ugutahura mfise ko ahondi ari Imana iri. Uko no kwizera mfise. Tugarukira ndizobananyira fa prochaine muri no seri nyene. Imana ibahezegere kandi bakomeze cyane. Data ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ukabananya gukomeza umuntu wese, ukamagurutsa mu vyari koracamwo, mu matesa ari koracamwo, mu kugeragezwa ku kwizera ari koracamwo. Ndagushimira ko ivyimviro vyo atabishira ko vyari korabona, ariko ivyimviro vyiwe abishira kuba wari waramaze kuvuga ko ari ibintu bizoza mu isi ariko bitazodutwara atanje, bitazotwara ivyimviro vyacu. Ariko muri ivyo vyose ari koracamwo umwana w'Imana yanyumvirije aratsinda kandi aranesha mu izina rya Yesu Kristo none sinze nizeye. Amen.